personal dream. Mukije cyane abakunzi ba Royal TV muko murankurikirana ni Bella shaka kuri micro za Royal TV nkuko musaze mumenyereye uno munsi turi muri Gitega Giheta Kibimba murabize nko mumenyereye uno munsi ndi muri uniforme ntari menyereye kwambara n'umwambaro w'ubumwe no gufasha hope yitwa umwe no gufasha aho bangendereye mu ntara ya Gitega kugira ngo bashe kuba bafasha abantu hirya no hino kugira ngo ibintu bigende neza muri bwa bumwe rero nanje napfuye gusa gushika bashavuga ati akira nawe agapira kugira ngo use natwe nandi ndavuga ati merci beaucoup. Groupe rero umwe no gufasha ni groupe isanzwe yatangujwe n'abarundi bari mu bihugu byo hanze kugira ngo ubufasha bushike hose kugira ngo gufatana mu nda na bwa umwe mu rukundo bishobore gushika kure ikaba yatangujwe n'umukuru wabo witwa Roy aho rero harimo nabandi benshi cyane basanzwe bakorera muri uwo mugwi ubumwe no gufasha rero nkuno munsi abona yuko uwo mugwi muribuka yuko ubushize twari tugeze kuza ngaha nka Roy TV tuje mu byo gutora amakuru hirya no hino tugendera mu kibimba kubasanga butaka murabizi yuko iganiro mwarakibonye abatakibonye umuswe kandi mu kirabe rero naje gutora amakuru usanga babandi nyene harimo imiryango igera kuri 60 no kuvuga 50 muri bo ni babandi nyene abandi nabo nyene nabo bagiye barajamo murabona yuko hariho bateguye byinshi bazanye ibitenge bazana amafunguro nibindi rero twaza kumenya byinshi twaza kumenya nk'abaserukiye umugwi bari ngaha uko bavyumviye impamvu bimviriye intara ya Gitega hakwimvira ahandi ikindi kandi twaza kuyagana babasanga butaka cyangwa se iyi miryango iri ngaha uko yiyumva n'ukuntu yakiriye uno mugwi hope ubumwe no gufasha nabo rero sabandi nawo mubona ngaha abanyene mubona ngaha nabo nyene babakiriye bakiriye abahurikiye muri uwo mugwi ubumwe no gufasha n'imidiho no kuvyina ibintu byari biryoshe cyane twaza kumenya byinshi mubandanye mudukurikirana ni Bella shaka kuri micro za Royal TV ubinga bwa kamera ni radio promoter akadufasha reka tumugirire hama tubandanye mu kazi ka misi yose ibintu bigende neza cyane tuyage n'abantu twumve uko bavyakiriye n'ukuntu bari bavyiteguriye nk'abasanga butaka bo ngaha iyi miryango dukunda cyane twagiye Are you all my personal dream?
bakujwe n'abarundi bakunda Uburundi ariko benshi ntibari mu Burundi, hari abari muri Amerika, muri Tanzania, Australia n'ahandi nabo ngaha mu Burundi. Si igikorwa ca mbere dukoze cyo genda kuraba abantu, hari abo tuja kuraba mu bitaro abagize ibyago bitandukanye, ariko uno munsi twagira ibakwe ryo kubana namwe abanyakibimba. Ubutaha twari twahagendeye, hari abo twari turi kumwe, je novuga ati sindi umushitsi kuko hari abo twari twabonanye turasangira ibyishimo turaganira, twashimye rero kugaruka. Ariko imbere yuko novuga byinshi ndafise intasho kuri bakuru bacu, umufondateri ari kumwe n'abavukanyi mu gihugu ca Amerika yavuze ati tubaramutse. Abenshi muri mwebwe muramwibuka, mwari kumwe, mwaratamvye, muratarika muri kumwe, yavuze nti tubaramutse mwese. Iyi groupe rero uwabanje gufata ijambo yavuze nti suko dufise byinshi byo kuza gutanga, ariko n'umutima w'urukundo kugira ngo dusabikanye tugaragarizanye urukundo. Bibiliya nikibivuga kandi nibwirizwa ari ko murazi karo gukundana n'urukundo. Rero no musi twitwaje bimubona si byinshi ariko nibike bivuye ku mutima ukunze. Rero twashaka kubasaba mu byakire mu bishima uko biri kandi munakomeze kudusengera kugira ngo ejo canke ejo bundi tuzoronke n'ibisumbi ivyo twojana handi. Ariko inyuma y'ivyo novuga iki kintu hagati namwe muri mwebwe mukomeze umutima w'urukundo, gukundana, gusabikanya, gufashanya, kuko tugerageje kuraba mu mateka y'u Burundi twari abantu dukorera hamwe ikibiri. Ngira bace kune bayishuri mwaragira murabisoma mu bitabo ingene barimira mu bibiri ugasanga bimbora byinshi, ugasanga barahanu tunakuriye. Namwe rero nk'abanyakibimba mukomeze umutima w'urukundo, siko kugira ngo mu byo mukora umutima w'urukundo wiganze, uzosanga udafise iki ugifashishe mugenzi wawe. Ufise icabwira mugenzi wiwe ati bugiye ikintu cankiraniye agufashe, chance mu bikorwa mufashanye, gutyo dutera imbere. Ejo namwe muyorganize mugende mu yindi komine mubashiriye akantu nawe nye bazonezerwa. Rero cyo tubasaba n'urukundo, n'ugusenga, ikindi cyose n'ugusenga, mugasenga Imana. Imana wayisabye iramuha kandi ntawe itetereza. Muri byose rero dushira Imana imbere, murabizi Burundi nico kintu kitubeshejeho, ni Imana iri imbere. Manze musenge, cyo tubana tufatije amabanje gusenga, aravuga ati Imana aba bantu kutubasize nabeje bazogene n'ahandi. Musenge ariko dusenga, dukora dusenga kugira ngo Imana icifadikanya duhezagira ejo canke ejo bundi tugende gufashana mu bindi bihugu. Ega birashoboka. Bavuga nti abanyakibimba bagiye gufasha abandi bantu, byose ariko biva mu gusenga kandi murabizi ko n'ugusenga tugakora. Ikindi rero twagomba kubabwira abo turi kumwe, baravuze nti mukabashikanira aka kantu muzobasaba ikintu kimwe. Hariho abantu mushobora guha akantu gasanga bikoze uko ubukene bukoze, agacaca kwibara ngo inyote yarinyishe ngo raba umumpe n'amacupa abiri. Hariho abantu mwaserukiye abamama, harimo igitenge, tabizi iki gitenge abamama baraza akamaro kacu ngira kudusumvya. Rero si vya bitenge bizimvye ariko twe turabiha agaciro, sivyo? Kuri wa mutima wa rukundo. Nagira umupapa rahava gitora nimba yasize madama ari mu rugo acagira uko agakrize kagize, ace hariya ngo muhamozi ibiri ngo ninywere ngarapfuma na warawe uyu munyu muba muhemukiye umumama ari muhira, sivyo? None bisaba yuko ingabiro niyi wiwe muyimushikanire. Ushaka kudafise umumama mu rugo Imana ikaba yaramuhamagaye, urafise abana, urafise abuzukuru, kugira ngo niya cyambara azovuga nti uyu numugwi wavuye Bujumbura uje kuturaba, bizomuhimbara kandi amasengesho yanyu azodushikako, sivyo? None rero muri benshi nkuko mubibona, ariko hariho abo banditse bari ku rutonde. Muri make twifuza yuko twari kuronka byinshi hamwe yo binzu kunzu, ariko bivuye na mikoro make dufise twaravuze nti reka tuduke twaronse tudushikane, si kweli? Abashobora kuronka rero mubishimira ivyo, kandi n'abataza kuronka ntimubabare ngo mugire inzigo mubwa ati uyu mugwi wajuha bamwe abandi ntiwabaha. Nukuri mwihangane, ahubwo muce muja ku mavi musengera uyu mugwi kugira ngo nugaruka uzohe bose. Rero intonde zirahari nizo tuza kwisunga kugira ngo tubikore neza. Barahamagara umwe agende bamuhe, murana yuko sivyo ikirenga, ariko ndazi ku mutima ushima biraza kubahimbara. Rero mwakoze kutwakira,
mwakoze kuduha uyu mwanya, turashimiye by'imva mutima inzego zo ngaha. Ico kintu twagisiga inyuma. Inzego zo ngaha n'ukuri turazishimiye cyane kuko nitwaje ngaha bitazwi, twarabimenyeshe muri commune baravuga ati ni ikaze turashobora gushika ngaha. Umva nitwagira tutabashimiye. Barakoze kutwakira kuko iyo bavuga nti ntimuzi itwari kuza. Sivyo none mugabo baravuze ati nukuri mu Giheta ni nyabagendwa, karibu nejo mugaruke. Twashoboye rero gushika ngaha, nitwagira tutabakomeye amashi vraiment. Mumfashe tubakomera amashi. Inyuma y'ivyo rero nosaba afisa Marise kwaca bayaduha kugira ngo turahamagara umwe ashike bamuhe uwundi tubikora uko kandi bazawugenda neza. Murakoze cyane. Tugomba dutangura iki gikorwa. Turahera ku muntu wa mbere. Yitwa Mugisha Merkish. Daza ari muri twebwe. Bukuru Bernard. Ndi muri Gosharire. Shimpaye Emmanuel. Zambimana Tarsise. Igira ubuntu Eric. Iruniza hake urantunga. Bugebuge Evariste. Duruguza Teresa. Naishaki Elizabeth. Ngonyane. Kubaha Olivier. Akirabe. Olivier. We nuze. Yabitoye. Umugore we yabitoye. Umudamu yari yabitoye. Nuze Merkis. Naje kuma Elizabeth, Olivier. Bunyakamwe Timotheo. Nkuru nziza Kajomati. Nijige uraye. Buhungu Boniface. Sharon Hachicha. Ndayisenga Gerard. Ndayisenga Gerard. Uzura nyine ko ari naguza kubona. Nihari. Ndayisenga Gerard. Yari karamfasha kuraba uyu mugenzi. Bazontora Jean Paul. Jean Bosco Akizimana. Nzigamiye Jean Claude. Benjamin Kubwimana. Kubwimana Benjamin. Veronica Singira nkabo. Mvuye kure Eric. Tora. Jerome Muryango. Ingwino. Wewe genda yatora. Masabo Desire. Masabo Desire. Ndi mubandi Emmanuel. Gerard karya gahawe. Gatoto Eric. Masikini Kiremba.
Naombaye Emmanuel. Bakogwa Deniza. Ndayize Samuel. Ndayize Samuel bamuhaye. Okay. Rukundo Odive. Bimari Haradia. Hadaye. Uwimana Jonathan. Mawenimana Ananias. Ndereyimana Desire. Ndereyimana Desire. Desire Ndereyimana. Ndikuriyo Eric. Hagendum. Munzimana Serge. Sergio. Salvatore Nimbona. Okay. Okay. Hakarutimana Jenny. Beatrice. Bararunyeretse. Munzimana Salvatore yagiye. Nizeyimana Juliette. Nibamuhaye. Salvatore. Munzimana Salvatore. Juliette bamuhaye. Renita Dushime. Uwavuga ngo ndihano n'uwo Uyuhe? Dushime ninde Wewe urinde? Jewe dushime. Ana niyo yampaye. Ngabonzima Robisi. Bizimungu François. Munzimana Musa. Ndayishimiye Everine. We ninde? Munzimana Musa. Hariho Munzimana Musa na Everine na François. Everine. Bigirimana Hilali. Bariko baraza. Bigirimana Hilali. Yontore. Nambikeze Filipo. Ngenda kumana Fideli. Karege ya Poro. Habonimana Esperance. Nahimana Rafaele. Inde turaza kumuraba nta kibazo. Nacho maze Gorodier. Wewe urinde? Ni kwa? Wewe urinde? Kenda ari imbere. Wewe urinde? Wewe urinde witwande? Sindaguhamagara. Uyu nawe Rafael. Ifoto fotarani. Habonimana Matilda. Nzopfa barushe Honorata. Shimirimana Beata. Bamwe ngo hari umuntu nasivye kwigera liste bwa mbere. Natarose turaza kubira. Sepre wa muntu nivyari hehe? Wediye John. Ingo. Numu mama uyu nenda musinzi. Yego. Sawa biraheze. Dusabire bazi mu wazi dufata. Poreka tubasabire umwegere hano. Abarose mwese mwegere hano dufata gafoto. Guhagarara ukusiko?
ibi byose tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy wubahwe icyo utarabona uterekwa no kuramba ibintu nyaragase duhuriye muri Roy TV ibiganiro byiza muzobisanga muri Roy TV amakuru meza muzoyasanga muri Roy TV ibintu byose bigenda bisa muri Roy TV n'ahandi uzosanga ibihangange atari Roy TV nyaragasa nshuti nduta muri Roy TV aho hambere tahuye n'ama TV